abasanzwe bitwararika abatagira shinge na rugero ngo nabo gufatwa mu mugongo bivugwa n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Evariste NDAYISHIMIYE aho kuri no wa gatanu yararamutse agendera ikigo citiriwe umweranda gisanzwe gitunganijwe n'ababikira bene mukama. Ivyo rero bikaba bivugwa n'uwasanzwe arongoye umugambwe CNDD-FDD. Bwa mbere na mbere nabanza gukenguruka nkengurukira cyane uwo muryango w'ababikira bene mukama kuko iki gikorwa bakora ni gikorwa jewe ntoronka ingene ndacita kirarengeje mu bwiza simbona ingene no byita kuko kubona abantu bemera uwo umutwaro wo gufasha abantu batagira shinge na rugero batagira ikibafasha bo bakemera bakaba ari bo babitwararika ni umutwaro ukomeye cyane ni umutwaro ukomeye kandi bakorera igihugu cyacu nicyo gituma atamurundi n'umwe atobashimira kubona mwariyumviriye mwebwe nyene ntawe bahaye itegeko mukagira uwo mutima wo kwitanga uwo mutima w'urukundo ni n'akarorero keza ku bandi barundi nabo boza barafatira ko kugira ngo tugumane umutima w'urukundo. Rero muri iki gihe je navuze nti ahantu sinari bwahagendere nagiye numva bahambwira ndavuga nti none ko mpora nja kuramutsa abandi nkaraba turabo two tuza turegeranya hagati y'abagenzi inshuti abanywanyi b'umugambwe tugaza tukugarukira kubo tugarukira ko muganga aha ntitwari bwaze ariko ikintu ntangaye ko nuko aha mu gisagara niho hambere ata muntu wabona ko kwitwara ku wundi mugabo kubona bobo bararose ababitwararika ni byiza cyane tunezererwa. None rero turabashimiye tubashimira tuvuga yuko tubafashe umugongo natwe tubashiki kuko muri ko mukora ibyatunaniye ko byatunaniye kubikora reka dushigikira ababishoboye bobo kugira namwe mugira intege zo kubandanya ico gikorwa kuvyo dushoboye. Rero twese kuvuga tuti tuze turatererana ubu turi noneho no mu gihe turi mwikarema inyigisho zose turonka za eklezia ni inyigisho zuko mwikarema ari ico gihe cyo kwiyegereza Imana gusumba kwibuka urukundo Imana yadukunze kugira natwe urwo rukundo turusasagaze mu bandi. Turabwirizwa kwisonzesha gusenga no kugira umutima w'urukundo. Rero tukaza turafashanya dusabika imwe wese icyo bafise. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe twumvikanye nabo turi kumwe mu mugambwe twavuze tuti reka rero turabe ingene twoza turashira hamwe utuntu dushobora natwe gufasha mu gutera intege abavyiyemeje. Rero muri iyi karema twari twiyemeje yuko dufasha cyane abantu aho nikora ku magara yabo bashobora kugira ngo bashobore kuvugwa. Nico ituma rero twumvise ko ngaha muri iki kigo muretse yuko mufise ibibazo byinshi yuko mwabivuze twarumvise ikibazo mwikoreye kinini cyane kuko nk'aba bantu murazi ko ari abantu bamagara make bama amagara ariko arabakika ku buryo mukenera kuza murabajana kwa muganga mukenera kubagurira imiti. None rero twebwe twari twiyumviriye turavuga tuti reka turabe ko dushobora kuronka ico twotererera ujya muryango w'ababikira kugira ngo bashobore kuzoza nabo barasahiriza hagize amagara kika bakamujana kwa muganga. None rero twari twarose uduhera dukeyi ni miliyoni 2,500,000. Muzoshobora muratwikora ko igihe hageze kuvuza abagwaye hari naho mwogira Imana mukaronka n'abiri caye batatu tubaruhurira n'iminsi n'ukwezi kumwe ugasanga amagara yabo aramerewe neza kubera aho gafashanyo kavuye ku mutima w'urukundo tuvuga tuti reka tuze turereka bagize umutima w'urukundo kuturusha natwe tuze turabatera intege. None rero n'ubu turabateye intege uwo mutima muwugumane n'abandi bari nyuma yanyu muzobyara kuko umuryango uguma waguka mugume mwigisha uwo mutima
ndetse muzosanga harimo n'abacu nabo muzozavuga muterega ngo tugende tuze turabagira neza dufashe abatishoboye. Rero kuri ico gikorwa turabashikiye cyane kandi twabamenyesha ko atari ubwa nyuma. Nivyo twabonye ibyo mukenera ni byinshi, budufungurwa, uduhuzu, ibyo by'amagara y'abantu nyene. None ntitugiye niyo mpezi oya, tuzogaruka tuze turaraba turonka utuntu tuza kubashigikira kugira namwebwe mugoye muremye mubone ko uwo mutwaro mufise atari we wanyu mwenyene, natwebwe tubashigikiye. Nico yituma muca muguma muremye. Mama Revokata Nizigimana arongoye umubano w'ababikira bene Mukama arashima indongozi z'umugambwe CNDD-FDD ziyimviriye kuza kubafata mu mugongo, akavuga ko ibibazo muri ico kigo bitabuze. Ibibazo birahari kuko kwakira umuntu ategerezwa kubaho ubuzima bwiwe busigaye ntibiba byoroshe. Abageze nk'aho umwana wewe ariko buraca kisimbiza, ariko abandi uko umunsi uhera niko bakenera uburyo burengeje. Cyo mwashobora rero gufashisha, nta uvuga ngo dukenye iki dufise iki. Twebwe atana kimwe tubona tuvuga ngo dufise byose. Iyo turonse bikeyi tukata tubona ibyo tubuze. None rero muraduha bikeyi niho twomenya n'ibyo tubuze. Barakunda gusenga igihe cyose, barahereza igihugu bagasabira abarundi nabo ku isi yose. Kandi mbere baramaze kubona bagatahura yuko hariho abantu bari mu bibazo byinshi gusumba ibyo bo bafise. Bagaheza rero bagafata uwo mwanya nabo bakagira bati cyo dushoboye tuzobasabira ku Mana, cyo dushoboye kubaha Imana izokibaha. Tukaba rero irindi jambo ari ryo gushima uru rugendo mwagize, tubashimira cyane kubona mushoboye gushika ngaha. Tugakenguruka yuko by'ukuri iki kigo igihugu kirazi ko turi ngaha, kandi baratugarukira ko kenshi. Turakengurukira intwaro ku nzego zose, mbere duhereye no ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ngaha arahazi, n'icubari umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe barahagendeye kenshi, bararima bakimbura bakagaburira aba bantu. Tugakengurukira inzego zose, tugakengurukira ubushikiranganje bwo gufatana mu nda, kuko nabo nyene badufasha cyane ibyo bashobora, kuko turazi ko uburyo tubusangiye turi benshi mu gihugu cyose. Tukaba dukengurutse ko mwashitse aha. Umuryango wa bene Mukama haruhande yo gufasha abageze mu zabukuru, uritaho kandi n'abana bagendana ubumuga ukanabafasha no mu nyigisho. Uwo muryango urasanzwe kandi witaho no guteza imbere inyigisho z'akanovera. Haruhande yo guteza imbere inyigisho, urasanzwe ufasha n'abagwaye mu bitaro bitandukanye. Aha twobibutsa ko uwo muryango wa bene Mukama washinzwe na Musenyeri Mikaeli Ntuyahaga mu mwaka w'1970.